Hello people, minu chamwe na musiba na marere Showboy X Rainbow Chan Parfait. Iyi ni another vibe, another vibration. Let's talk nko bisanzwe ndi kumwe na Gogo. Reka ndamuramutse. Gogo meze neza. Isaha bite nawe? Ndashima Imana. N'abatwumvirizanira ko mwese mumeze neza. Yego. Mwiriwe cyane, twe turakomeye, tumeze neza. Yego. Amakuru y'imisi. Isomeni yagenze neza. Namwe nibaza ko isomeni yanyu yagenze neza. Yego. Nuko ni Let's Talk nkuko nyene Parfait yabivuze ni ikiganiro nyene tugarutse ngaho kugira ngo tushobore kubaganirira ku makuru amwamwe yagiye aravugwa mu isomene, amakuru amwamwe muri menshi kubera isomene yose indwi yose burya ni nini, imisi indwi ni nini ya cyane, twoshaka kuvuga byose ngo tubiheze, ariko turagerageza tukarondera amakuru amwamwe mu biba byaravuzwe cyane akaba ari byo tugarukako. Tuhere ku nkuru yavuzwe cyane yari imaze n'imisasiyo no mu rweze yaravuzwe cyane, ni isomene yarasubira avugwa cyane, ni inkuru yerekeranye n'igitoro. Yego, igitoro murabizi kari kimaze iminsi gihanze abantu cyane. Oya je nibaza ko umunsi sico kimwe no kiracado no musi nibaza no mushabonetse mwarabonye abantu bakoresha ama réseaux sociaux baba ngaha mu Burundi canke mwarabonye amakamyo yagendera pakira abantu bari bamaze iminsi bagenda bidoga akagenda ku kazi, byaba n'ibyamazi ngo byayangaye, iby'amatara ngo byayangaye, ibintu byose bikamera nabi. Mugabo muri ivyo byose leta ntiyahagaze ngaho. Umukuru w'inama nkenguza amateka yarabajije umushikiranganje w'udandaji hari kwa gatatu ati mwiyunguru arabajya hari inama bari bafitaniye mu ijambo rimwe yababajije ati mwiyunguruje gute mwebwe mwashitse ngaha gute. Kwera nawe nyene ivyo wonye twahora twiyumvira ngo abategetsi ntibibashikira, mugabo amarira yacu barayabonye gushikaho nabo nyene batakoranye inama kugira babaze ikintu kitagenda. Ari kumwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo uburimyi Prosper Dodiko. Uno munsi hari ku itariki 20 Kigarama, umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutwara ibintu n'abantu Marie Chantal Nijimbere yazindutse kwishura ibibazo vya Sena Burundi. Baramubaza bati mubaramubajije mu bintu bitari bikeya vyega ibisata baramutwa turasanga mu bibazo nkoramutima ku Murundi weze muri kino gihe nk'akarorero ubukene bw'igitoro. Ataguca hirya no hino Emmanuel Sinzohagera rongo inama nkenguza amateka y'u Burundi yabajije umushikiranganje Nijimbere ati mwiyunguruje gute mwebwe mwashitse ngaha gute. Ko abene gihugu hageze kwiyunguruza ahanini bakoma induru baraba mwebwe mujejwe kunguza abantu n'ibintu mwobaha inyishu iyahe. Aho rero yari kavuga ku bibazo cerekeranye n'igitoro. Urashaka kuvuga ingene yamwishuye na bon yamwishuye mu nyishu yatanze yaragerageje kuvuga yuko ikena ry'igitoro hano mu gihugu cacu c'u Burundi ngo riva ku bukene bw'amafaranga mva makuru. Arabandanya aravuga ati iyo abatwari dufise amafaranga mvanga makungu hano mu Burundi akwiye twokuza igitoro ngo tukakigira reserve kikamara nk'amezi 6 canke n'ikirenga kugira ngo ubwo bukene ntibusubire kwibonekeza. Ikigira kandi kabiri yasiguye n'inzira zisabwa mu gutuma ko igitoro les procédures. Nibaza ko ikintu cyose kirafite ama procedure, ibintu byose bifite aho bica kugira umuntu donc ama procedure bisaba ngo hagize igitirigana bica bizana ingaruka zo kuronka igitoro hano mu Burundi. Hama nayo ku kibazo cyuko aba bategetsi bashitse ahabera inama, umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yishuye uku igitoro kiraza ariko kidakwiranye n'ivyo abanyagihugu bipfuza, ngo imiduga yose ntishobora kunywesha ku ma station. Muri ico gike kiza hari abagirirwa amahirwe bakaronka n'abandi vyanka kuko ama station yose ntashobora gushikirwa, ni naco gituma mubona ko harabiyunguruza bigakunda. Ariko iyo nyishu naho yayitanze umushikiranganje ntiyanyuze uwo mutegetsi wariko arabimubaza kuko yavuze ngo ndabumvirije nta mwizoro muhaye abene gihugu mu byo mushikirije, nagumye nibaza igituma no mu bihe bigoye Uburundi bwaciyemo igihugu caronka igitoro imirimo ikabandanya. Iyo dufise amafaranga mvanga makungu ni make, ariko twese twari kuronka igitoro dukoresha. Mu ntererano yatanze yavuze ko Uburundi bwo kwigira kuri Kenya ingene ico gihugu carondeye
bakorana kikarihira igitoro mu mashiringi. Emmanuel Sinzohagera ati mbega mweho ntimwokora nk'abo mukirinda mukurindira ko tugwiza umwimbu turonke ayo mafaranga mva makungu. Ni muri izo nyishu batanze leta urumva ko yabajije Sena yarabajije abashikiranganje babijejwe kuri ibyo bintu vyerekeranye n'igitoro, hanyuma baramubwira yuko ngo biva ku gukena kw'amafaranga n'amaprocedure. Ego amafaranga nakuvuga ngira bavuga amadovize amadolari arakenye cyane ngaho mu Burundi. Mugabo urumva ko yababwiye ati anatonda turashobora kuba turakoresha ay'iwacu nko kurya ibindi bihugu vyakoresheje nko muri Kenya bakoresha ay'iwabo amashiringi mu kurindira yuko tugwiza ayo mafaranga y'amadovize. Ko ari ibindi biganiro bibanza ko haba si ibintu mwiyumvirwanye mugaca mugira uko biri kose ni ikintu cagiye kirafata mantuzenye presque yose kuko ubuzi ntiburiko ntibwakozwe neza muri somene haba muri yindwi nyene turimo muri iyo ndwi iheze ibidandazwa vyarazimvye ibintu vyose vyagiye bimera nabi. Ubundi mu mpera z'umwaka byari bisanzwe bigenda gutyo nyene. Yego byari bisanzwe bigoye mugabo urumva ubu naho byari ibara gushikaho ibarabara ryari ryera derere ugasanga nta modoka n'imwe y'amambuteyage twara tubona umuntu yidoga ngo hari amambuteyage. Ubu nyene no kubona imodoka ukayibura abantu bakanyagirirwa ku mirongo izuba rikabiciraho. Yego vraiment kure sana kuri twebwe abarundi twaciye muri ivyo bintu mugabo urumva abategetsi bavyeyi bacu barabibona. Nibaza yuko bazogira ico bakoze kandi bigiye guhinduka vuba. Muri ivyo hariho n'indi nkuru muri iyi minsi nyene urumva harabaye uclôture muri rw'amahoro niko kwakwitiye kwabereye mu Makamba. Hari abarinzi benshi Sabi Dinoji Masterland Bidata Basimbizi bose nibo bari hari indirimbo baririmbye bijanye n'ivy'urumuri rw'amahoro bijanye n'ivy'amahoro. Muri iyo ntuze nyene nibaza ko ari hamwe baca barinda bavuga yuko hagiye kubakwa inzu y'urumuri rw'amahoro izoba iri Gitega aha kuri Senari ya Gitega akazokubakwa na flambeau de la pendende ngo niyo ndende izopima imetero 52 zo mu maduka zo mu burebure. Donc ni ibintu ngo nico gisatu cambere kizoba ari kirekire muri Afrika yacu. Abaproje badufitiye mu Burundi ni menshi cyane mu gihe Imana itoye kuramba kugira ngo dushobore kubona Burundi bwiza vraiment bientôt bizoba ari ibintu biteza cyane. Nitwaba tukiriho tuzobibona. Ego batazoba bakiriho naho abandi bazobibona. Ego ibindi rero ibindi vyozo n'ubu biracate bibagarara ibintu bivuga ko papa ibintu bivuga yuko papa yemeje guhezagira abantu bubakana basangiye ibitsina. Ego bamwe bavuga bati twabitahuye nabi abandi bakavuga bati twabitahuye niko yabivuze. Preziyani abantu bose umuntu wese abisikura uko ashaka mugabo muri iryo kete uko rivuga papa ntiyigeze ngo atanga itegeko yuko atanga yemeza yuko bazobahezagira muraza kuribona tuza kwicisha ko kugira ngo umuntu azoshobore kuribona. Ubundi ntibigeze bavuga yo papa ntiyigeze yemeza yuko abantu bazokubakana bahuje ibitsina. Oya ahubwo yavuze yuko kujya uko jewe nashoboye kubitahura kujya umuntu ashobora kuja abantu basengera muri Ecclesia Katolika ngira barabizi umuntu ashobora agahezagiza ibintu bimenyetso nukuvuga nk'imisaraba. Umuntu ashobora gusaba ubwiwe kugira ngo bamuhezagire. Umuntu arashobora kuhezagiza imbanyi. Umuntu arashobora guhezagiza amazi cyangwa ukahura n'umupatiri kubera uzi ko ari umusacerdote ukamubwira uti murashobora kumuhezagira. Ni muri iyo cadre yavuze yuko bubahezagiramo kubera yuko ngo Imana itanka abanyavyaha yanka icaha ubwayo umuntu niyo mucira urubanza. Mugabo umuntu guhezagira ubugeni n'umuntu kuko nyene ariko ndabivuga muri Ecclesia Katolika umuntu ariko arigira ubugeni ashaka kugira mariage arigira ubugeni hanyuma akagira mariage imbere y'isengero hanyuma bakamuhezagira. Rero nibaza yuko ivyo onye sivyo yigeze yemeza na gato. Urumva nibaza ko babitahuye kutariko mu butabitahuye kutariko urumva n'abasacerdote
abepiskopi abasenyeri bo muri eklezia katolika. None kubera iki bajya bo muri Zambia bavuze kurya barabyanse donc bavuga yuko bobo uko biri kose. None je ikibazo mfise basi ibyo papa yavuze cyane uwo muhezagiro bobo ntibawubona nk'uko batekerezwa ko ubo uhabwa bavuga bati umuntu yoba ariko arabashigikira muri ico ca uwo muhezagiro wo kubahezagira kugira umuntu ashobora kuza korera muri eklezia hari ukuntu iyo utari mu rutonde rw'abantu niyo wacikiye niyo wagize nturahagarika mu isengero niko bimeze niyo hariho ibintu barafite ingene indinganizo ya eklezia niko babivuga mugabo ntibisigura yuko papa umva bo bavuga bati uwo muntu niyo zashobora gusaba uwo muhezagiro ngo umuhe rero urumva biri muri uko nta numwe aravyemeza baracari ko bararondeza. None nimba bimeze uko eske ujya mu ntaje bazomenya eske ibintu ari muri babandi canke bazimenya gute oya nanje navyonzi ingene bazobimenya ni muri yo rumva bo bagiro ntibabonye abepiskopi nukuvuga ko arabo muri Zambia n'abepiskopi bo mu Rwanda n'abepiskopi no muri Togo no archevêque wo muri Côte d'Ivoire umenga ego kumega ni muri Côte d'Ivoire nibo bashobore nibo bamaze kumanifesta ko ivyo bintu batavyemeye abandi ntibara precisa ngo bavuga bati twe tuhagaza mugabo uwo muhezagiro ntibawemeye. Ndiko ndabwira ko batemeye papa yavuze yego bemeye yuko uwo muhezagiro donc mu bisanzwe urumva ko papa biyavyemeje ko bazobahezagira wowe yaravuze yuko bashobora guhezagira umuntu aje akagusaba umuhezagiro kurya nyene umuntu ashaka umva niyo zari umwe bazari babiri ko couple urumva kujyanye umuntu yagiye guhezagiza imbanye agenda n'imbanye yiwe ntavyonzi ico onye sinopfa nemeza ngo nibaza wowe muga ntazohezagira ubugeni azobahezagira nk'abakristo nk'abana b'Imana kuko n'abana b'Imana malgré tout n'abana b'Imana donc umubukunze nyene bakabahize gusa atari uko ngo apana ngo genda ngo mugire ngo basi apana ko kubahizagira yaba warusengera muri katolika wari kubitahura jewe ndashobora kugenda parfait ndavyumva ntakigoye kirimo gutahura urumva nivyo nyene urashobora kugenda imbere ya patri ukamubwira ati patri ushobora kumpezagira kujya ushobora kubwira umuvyeyi kumpezagira yego basi nubwo boza ari couple gusa bataje mu vya mariage si vya mariage sivyo bavuze si muri yo wowe yavuze yuko ari muri yo katwa yuko ntazoba ari kahezagira mariage azobahezagira muri ubwo buryo bazobahezagira muri ubwo buryo nk'abana b'Imana pa nka couple ego so ni muri iryo kete niko nabitahuye jewe umundi wese arashobora kuraba iryo kete akarisoma kumviriza ingene yogira mugabo urumva kurya nyene nani two ndabivuga turarindiriye peut-être hazoba umuco papa azotanga umuco kuko ni umuvyeyi wa twe wa eklezia azotanga umuco hanyuma nabo bashobora kuba batabikunze barashobora kuzohava bakabigarukamo kubera nabo nyene ntibahakanye ko bavuye muri eklezia ntibavuze ngo tuvuye kuri papa banse gusa uwo muhezagiro kuko bo bavuga bati n'uwo muhezagiro ntibawumerita mugabo papa avuga ati ni abana b'Imana uwo muhezagiro barawumerita malgré tout so nuko bimeze turindire turaho bizoherera kumbure tuzogenda tumenya byinshi ku minsi iri kiragenda tuzaturabimenya ivyo byose biriko biravuga papa aravyumva arabyumva arabibona ego kugira ngo tubandanye tugenda muri ngaha nyine mu gihugu cacu areze iminsi ari umuntu bikekwa ko yishwe bon yitavye Imana ngo biturutse ku nzara ni muri zone ya Kamenge muri quartier ya Mirango muri meri ya Bujumbura ego hari ku igenekerezo rya 19 Kigarama nuko uwo muntu yatowe donc yaramaze imisi ngo ajyanye ngo kuri rompo yiwabo n'abantu haba nk'umuntu aza donc yarashonje gira ku petite canke niko babibonye haza umuntu kujya yiporta volonté avuga ati reka ndamusabire amafaranga kugira dushobora kumugurira icarya hanyuma acamukura ngaho nyene acamuta mu gahinga ntiyigeze anamugurira n'ico kintu hanyuma uwo muntu haheze umunsi yavuye yitaba Imana bamusanga mugabo atayitaba Imana baramusanze ngaho ngo arenze cane baragerageza kumuhembutsa umukate n'amata mugabo malheureusement yarurutse kwitaba Imana n'umugabo yari umugabo akuze mugabo kuba yishwe n'iyindi ngwara biba yaragwaye apana inzara nayo nyene mugabo urumva ko ishobora kuba iri mu none umaze nk'imisi 3 iryamye aho abagabo nutse ko badasiporta inzara
uretse ko abagabo badasupporta inzara nk'aba bon dis-moi niko bavyanditse bivanye no ku nkuru naho twayikuye bavuga yuko mugabo yitavye Imana nta muntu yari bari bamenye wari we kubera ntibari bazahaturuka kubera nta byamugenga byari bihari mugabo muri iyo nkuru je ikintu nabonyemo uretse ko umuntu ashobora kuba ariwe twakunde twamaze ko turabivuga umuntu namubonye nari nkayo mafaranga azomumarira iki amafaranga y'umuvumo gusa n'amafaranga y'umuvumo uraronsa umuntu amerewe nabi uragiye ku cyo gasanga byagenze kundi abo kubera yabaye ikintu nyinco donc baza gutanga inkuru bivanye nuko babibona ari igihe bataba bazi biri inyuma yavyo usanga hari ibindi bintu biri inyuma yavyo utashoboye kumenya mugabo nawe niba byari biri inyuma yavyo ayo mahera yari kuyasubiza yari kufuma hagarara ku botike kuko ayo mahera yari yakorekse mu ntumbero yo gufasha uwo muntu kugira ngo ashobore kumugurira icyaje kuko none yaramuye amutereka igonga yamutereza amahera kugira arabe ko waciye Mariya then aramutwara none bagiye kubona gute ko yamutaye kubera yuko ataco yamuguriye yaciye amuterera mu gahinga none wowe waje kugurira ikintu umuntu kabura no kumusabira ninda canke ikindi kintu kuko naco bon nibaza yuko mugabo uko biri kose niba ivyo bintu vraiment koko vyarabaye nk'abaje abantu basaba imfashanyo bakaca baza kuryarya canke gite nibaza vraiment ko ari ninjye y'umuvumo ngira niko no bivuga iyo umuntu atoja amahera y'ikintu ifo kugikogwa kuri uwo muntu nyene kuko ngaha kwisi twebwe yego ntaco dushobora kumukoza mugabo mu ijuru hari Imana ibona kandi Imana iravyishura ivyo bintu vraiment irarenga surtout ku bantu nk'abajya baba bamerewe nabi nka kujya anye ego umuntu yo kwirinda ku ego turabizi hari ubukene umuntu agogwa na byinshi mugabo vraiment ico chatwo cirinda hanyuma twihanganishe cyane umuryango wabuze abantu bamubonye ego tubihanganishe gose ama tugaruka kuri awadi zatanzwe rero awadi yatanzwe na platform show harabaye imyidogo igiye itandukanye azumva ngo umugenzi kanaka par exemple nka D1 n'ubu aracari imyidogo kubera iki ataje batamaye award bwaje nanje nibaze ikibazo kimwe none zijya award iski barabiki mbega baraba amavote gusa twibuke yuko platform show imbere yuko batanga ama award barabanza bagataga umwanya abantu bakavota yego none ubwo byarabaye bakavota abantu baravose rero kije kintu nibaza eske ajya amavote abantu batanga eske arakurikizwa kujyanye ko twe navyo tubona none niba bibera ku mugabo amavote ntabera ku mbuga gusa kana bumenyi abera gusa rero ingorane hari nitwigwe nitubona zijya hazita none wereka kubibona ko niba bibera kuri Facebook ahubwo hazita bo baduha ni nubyatsinze niyo hazita baduha ati naka niyo atsindiye aho none ntibavota ntibatanga bakavuga bati ni muvote ngaha kujye nyene bavuga bati ni muvote baratanga link ko ba miss bakavuga bati baratanga link uja kuvotako none wumva ugiye kuyiraba ntushobora kubona uwabaye wa mbere n'uwabaye wa nyuma cyangwa n'uwabaye wa kangahe bivanye n'ivyo nyene canke baraba ama critères yawe fait nayo yonyene yaco kibazo reje ni batse nico kibazo ni batse parce que ari umuntu usanga yarakoze neza ugasanga ariko arakora ibintu byiza bakamima award kazibona n'undi muntu kazabona n'incaduka vuye nka D1 na award bamuhaye vraiment ni ibintu bitangaje hanyuma mu Burundi baca batanga award kuri nka D1 bari kuma award jena umuririmbyi yaranje umwaka ngira ko ntavyo nzi urabise ko ibintu by'umuzika atakininiya cyane ndabizi ko sino hapanza kugira ama commentaire ngabo ndabizi ko yakoze cyane aririmba kandi aririmba indirimbo ziryoshe vraiment cyane so sinzi yo bari kumuha wowe bari kumiye je kubganje bona bari kumuha yunze best lyrical ijyabaye dramatic bamuhaye yandika neza je mbona umenga bari kumuha niyo bari kumuha kubganje kubwa extreme ngaha anye iwacu muri BI ngo yabari we yatanga iyo award yari kumuha award kuko bari we yandika neza award yandika neza serious message oya basingereranije gereranje n'imikorwa yakoze gereranje n'imikorwa yakoze
n'indirimbo yaririmbye je mbona umenga basi iyo aramuka ronse iyo award yari kuronkesha mugabo igitangaje naco je simbona ivyo bindi biyoba yarakoze birusha iby'abandi baririmba jewe nanje nshangaruka nkiyumvira comment est-ce que Dromata ashobora kuronka award imwe na Diamond bon ico kibazo nyine bitandukanye umwe ayironkeye mu Rwanda mu gihugu kitari ciwabo n'undi ayironkeye mu gute none est-ce bari baba ariko je kiri nibaza barabiki nico kibazo nyine kigaruka mbega hajya mu Rwanda Diamond yararimo muri nomination nimba Diamond yararimo muri nomination hajya muri Karisimbi eske Diamond agace tsindira ijya yase mu Burundi mu Rwanda ntayisindirizo abantu bagiri batunganya ibintu by'imiziki n'amawazi nibiki barakwibuza baratuhumura bakareka kuducanga kiretse batubwiye ati muri nomination yo muri Karisimbi Diamond ntiyararimo aho zotahurika mugabo nimba yararimo Diamond harimo gahatsi nuko byaravuzwe harabaye imyidogo myinshi n'ubikirimo abantu baracidoga n'ibyo nuko byagenze tuko turavuga nyine abaririmbyi bo muri East Africa hamaze iminsi abaririmbyi trendinze barange Munyakazi amaze iminsi ari Munyakazi vraiment amaze iminsi ariko aravuzwa ngo ku maradiyo atandukanye yo muri Amerika ariho n'umuntu yavuze ati jewe kuva mbaho imyaka maze muri Amerika ni rya mbere numvise umuririmbyi w'umunyarwanda ariko aravuzwa ariho ngo irati ikomeye muri Amerika yariko aravuzwa ko yaratanze ama-interview na Shaggy indirimbo yiwe donc iyo ndirimbo yamugurije imiryango yarasanzwe imiryango yiwe imiryango basi nene ngira ngo kera avuzwa muri Amerika basi ukujya tubibona niko nawe nyene yarayishimiye cyane aravuga uko tumubona uko twamubona ijya ndirimbo itarabaho niko tumubona ndakishatse kuvuga basi ni juste yuko peut-être au niveau yamushize kuri bari bamuzi nkuko unye azwe mugabo muri Afrika basi nshatse kubwira ko ijya ndirimbo amugurira imiryango yamugurira indi yamushikanya handi hantu atari gushika byoroshe atwavye makuba tari kumutwara nk'imyaka 10 kubakunzi mugabo ko irya ndirimbo mutwara akanya gato oya na myaka 10 ndaje nasava ingene yashoboye kuronka collabo yantuzenye ya Shaggy nginde yaronde wundi entre Shaggy na ko Bruce Melody je ko numsa yashoboye kubisigura bwa mbere je naheruka avuga yuko azobivuga indirimbo imaze gusohoka donc uwo bayararondeye ubundi mugabo uko yabivuze yavuze yuko Shaggy yarakunze ijya ndirimbo hama ngira rero niho byaciye biva ko bakora indirimbo okay uwo toba yize indirimbo ni Funga Macho mu nyuma cyaririmba bena Shaggy bagira remix bayigira She's Around hanyuma ubu naho arafise version française bayi arika urumva vraiment ni indirimbo imeze neza kandi kabisa bi top sana ego hanyuma nyene tukiringaho nyene mu Rwanda ubugeni bwa ubugeni bwa Tope ni bwa ubugeni bwa Tope yari dot yabaye samedi yabaye vendredi dot yiwaca sohora forever vendredi ça mega ubugeni bwo bwabaye vendredi dot yiwe yabaye vendredi ni forever cisohoka samedi canke yasohotse neza ego yasohotse samedi indirimbo yiwe indirimbo yakunzwe cyane nayo nyene trending ayiri ku mwanya cyane ikaba yaramaze gukwiza umuriyoni mu minsi donc yakwije 1 million de views mu minsi atikira nyene na Dion yarakwije umuriyoni indirimbo mugabo yari maze imyaka 2 ni Morning Glory kusumva niteka nyene kuri Dion uravye ko ari new generation ego ni birekana ko ariko arakora nawe ego meze neza donc indirimbo ni forever twashatse kuvuga yuko yakozwe na John La ego nizo twadushaka kuvuga no Burundi kandi nawe nyene yararonse Ntuzenye Awards no ijyaho ihenga mu Burundi no muri Ntuze no mu Rwanda yararonse mu Rwanda yaragiye kwitorera Dramati yaragiye kwitorera Dramati no nga mu Burundi mbwa yararonse yaronse award Mega best director of the year okay mbani hands no Murundi none la no Murundi muhinya
umuhinyanyuzi w'amasanamu ngira niko babivuga umuhinyanyuzi w'amasanamu donc yakoze indirimbo ikunzwe cyane kandi si irya mbere akoze indirimbo ikunzwe cyane niwe yakoze n'izindi ndirimbo zagiye zirakundwa za madamu za fudotwa yakoze indirimbo nyinshi z'abakiri yego aramaze gukora indirimbo nyinshi so sinzi we can call it a day ntibaza ko ari amakuru twari twateguwe uno munsi muri stock ariko ntitworangiza uko nyine tutifurije abakunzi ba BITV turinga nka BITV tubifurize navuga Noel nziza turabifurije cyane gose Noel nziza ku bakristo kuko Noel niyemerwa na bose abakristo turabifurije Noel nziza n'abatari abakristo muze mwifatikanya natwe abanyuzi mama wese ko twara tubifatikanya twifatikanya namwe tukabifuriza bayita gute irayidi ntituba dushaka umuceri gusa no kubera turabavukanye banyu turabakunda duhora tubabwira tuti bavuga gute Eid Mubarak natwe turiteze yuko uyu mwaka vraiment tuzobona abanyuzi n'abagenzi bacu mutwifuriza Noel nziza kugira duhora tubibifuriza hanyuma namwe ba Kristo kujya mu bahora babatumira turetse ko ubuzima bwagoranye n'ukuri ry'akara abagenzi banyu mubatumire n'umunsi mukuru uryoshe umwaka wose uri kurara ngaha muri ville usanga hakaka hano hose hari amadekor mu mabiro ujamwo twavuga vraiment Noel n'umunsi utesa n'umunsi mukuru uhimbazwa ku isi yose kandi ukundwa rero turifurije cyane Noel nziza abantu bose umwana yeza azovukira mu mitima yacu avukire mu miryango yacu mu gihugu cacu mu mwaka utatu tuzobe tumeze fresh sana hanyuma à l'avance turabifurije n'umwaka mwiza aho rero biraba bose nta bamusulman nta bakatolika nta baprotestant nta bakristo donc ni umwaka mwiza namwe kuri twese Imana iturinde harashasigaye iminsi Imana iturinde izodushikane kuri izo byose yego tuzoriye 2024 n'uwaba bitameze neza landi azoba ameze neza no mu zindi blessings tunabibutsa rero mu kubabwira bye bye tubibutsa yuko dusese kuzi nyinshi no umwaka ugomba rero utaje kwifotoza muri BR ise quality nziza amafoto meza amafoto y'igitangaza nyene okay Aye, twabanye neza turabashimiye n'umuntu ari inyuma hariya anye cameraman nayo turamwifurije Noel nziza kuja kuri jewe ndabashimira cyane kandi nkababwira nti Mukama Imana bane namwe abe mu vyanyu kandi abe no mu bantu tuzasubire guhora ku wundi munsi nk'uyu turabakunda cyane gose ciao